bakundanye ikiringo c'umwaka wose kugeza yaho bategura ubukwe. Umugore atazi ko akundanye n'umu ESCRO. Umugore yaravuye mu gihugu ca Arabia Saudite, umugabo nawe yamubwira yuko ari muri Sauza. Uko inkuru yatangiye, imbere yuko twinjira muri detaye y'iyi nkuru, hariho ikibazo nka topike ngiye kubabaza. Ni kubera iki igitigiri nyamwinshi c'abagore baja canke bava mu bihugu nka Oman, Arabia Saudite, DUBAI, Sauza, Kenya n'ahandi ingo zabo zihutira gusambuka? Iki kibazo turaza kukigarukako inyuma y'iyi nkuru. Twibandanirize ikiganiro twagiranye n'umugore ndiko ndamukocinga, yambwiye inkuru yose ukungene byatangiye, aho yarasanzwe andondera nk'umukoca ankuye muri groupe dusanzwe duhanurana ndetse tugatanga ama experience y'ubuzima tuba twaraciyemwo. Yari yibereye kuri Facebook nk'abandi bose, aza kubona message ikorokeye muri telefone yiwe, agiye kuraba yasanze ari umuntu amuramukije. Yaramwishuye asangana umugabo, baridondoranye ndetse bamera nk'abishimaniye mu kiganiro cabo. Ukwezi kwaraheze, umugabo yaporopojeje umugore ko bokundana. Umugore arabyemera. Ku ruhande rumwe, umugore inyuma y'amezi atatu yabwiye byose umugabo ndetse bategura ubukwe, ariko uyo mugabo yarasanzwe ari ikiringo c'amezi atandatu caraheze bagenzi. Abo ni nako bagenda baganira babwizanya ukuri, ariko umugore yabwira ukuri umugabo nawe akamuhenda, kubera yuko yarasanzwe yararose amakuru ko uwo mugore yobasanzwe afise amahera bivanye na historique yagiye araraba ku mbuga ziwe ndetse n'ivyo baganiriye. Amezi 9 yaraheze, ari nako babandanya bategura ubukwe bagana ku musozo wo kubana. Ni nako umugabo yabandanya avuga ko ariko aritegura ave mu gihugu ca South Africa aje mu Burundi ndetse bashinge urugo. Harageze umunsi urizina aho umugabo yarasanzwe atangira urugendo rwiwe rwo kuza mu Burundi. Umugore birumvikana yaramwiteguranye igishika, ariko inkuru yagenze gute? Ubujyajya bwishi n'uruhu rw'ibingira rwifutse uruhu rw'intama. Umugabo yabandanije ashikiriza programe umugore ukungene byogenda, ariko imbere y'ibyo umugabo yaraporopojeje umugore yuko abi wabo w'umugabo boza gusaba umugabo akazoza gusa baragana ndetse babana. Ariko umukobwa yaramubwiye yuko ashobora kubanza gushika akamubona ndetse akamwereka nabi wabo maze bakabana urugo, kubera yuko nari namubariye intambuko yose ashobora gukora kugira ngo ashobore kumenya mbega uyu muntu ninde. Kubera yuko umukobwa akinyereka amafoto, akinyereka n'ama message bandikiranye, narabonye yuko hihishemo ubundi bwenge. Ari nayo mpamvu namubwiye parametre zose yokoresha kugira ngo abonane n'uwo mugabo imbere yuko akora buri kimwe. Emwe umugabo yarabimwemereye, aramubwira yuko aje arafata imodoka. Umunsi wa mbere urihirika, uwa kabiri kugeza naho amubarira yuko ageze hariya Inyanzarake ariyo yazananye. Aramubwira yuko ashitse. Bagenzi, byabaye ngombwa yuko umukobwa uwundi mwanya aza kumva koro imuhamagaye imumenyesha yuko ibintu by'imatera, ibikoresho ibiki n'ibiki yarazanye umugabo n'ibintu byo kubakira ko urugo ndetse no gukoresha ubukwe bifatiwe ku mupaka. Byabaye ngombwa yuko umukobwa yihutira kundondera, ndamubwira amajambo yose na parametre yocako kugira ngo amenye ukuri. Erega byarangiye umugabo avuze yafashwe n'igipolisi cyo ku mupaka, bamuciye umuriyoni n'ibihumbi amajana 2. Biba ngombwa yuko kubera ko
amahera yayaguze ibikoresho ayandi akaba ari mu gihugu, ayo yarafise yagerageje kuyabaha bakanka yikore ku mukobwa amurungikire amahera. Umukobwa naramuhakaniye ndamwereka neza yuko uwo muntu arebye nabi azosanga ari ESCRO. ESCRO umukobwa ntiyabyibaza ukungene umuntu yoba ESCRO ikiringo cy'umwaka wose. Barabandanije baganira abagenzi kugeza yaho umukobwa ndamubarira ati mubare ko ufise mwene musaza wawe wo kwaso wanyu w'umubo amusori naguye mu cyaco kubesha, ariko twari kugira dutestinge mu by'ukuri ko uwo ari umuntu w'ukuri. Yamubwiye yuko afise musaza wiwe wo kwase wabo asanzwe akorera kuri uwo mupaka. Amubarire umupolisi yamufashe n'agasho yamufungiye ko ndetse n'imodoka yarari. Yamubariye yuko ari mu modoka imeze ukuntu ari aho hantu. Ubundi mwanya arongera amurondera, yaje kukuraba uri hehe, jewe base ntabwo bakuma iki niki, yerekana ibintu byose bishoboka yuko iwo atari umuntu ahubwo yarasanzwe ari ESCRO. Erezema yuko twabandanije tuganira n'umukobwa mu by'ukuri asanga yari ESCRO, umuhungu yaramututse kugeza yaho abaca baborokana, ubuzima burangirira ngaho bw'urukundo rumaze umwaka wose rutegurwa kubera ESCRO bwo kuzokwiba umukobwa. Ibyo byari bishingiye yuko kubera ko azi ndetse historique ko uwo mukobwa afise amahera yavuye canke yagiye muri Arabia. Reka tugaruke kuri topic yacu, aho ikibazo kivuga ngo baba abakobwa bari mu rukundo, baba abamama basanzwe bubatse ingo zabo, ni kubera iki urukundo rutamara kabiri canke urugo ruca rusambuka? Kuba mama cyangwa abakobwa bagiye mu bihugu vya kure, Oman, Dubai, Arabia Saudite, Kenya, Iran ndetse n'ahandi, muze mumbarire muri commentaire nimba ivyo tugiye kwihweza ari ukuri canke ari umwe. Niwe yavuze ngo umenya isura y'umuntu yanyaye umusize imbere yiwe amahera. Mu by'ukuri amashusho n'ivyiyumviro byabeshi biracangana ku mpande zose. Mbega ni yahe mvu ituma ingo nyamwishi z'abamama bagiye kurondera ubuzima mu bihugu vya kure zica zisambuka? Mwibuke yuko imbere yuko aba bavyeyi bacu canke bashiki bacu bagenda kurondera ubuzima mu bihugu vya kure, babanza kuvugana n'abagabo babo kugira ngo bashobore kuba bogenda. Abo barabafasha kurondera byangombwa byose bishoboka kugeza ku munsi wo kugenda. Mu misi ya mbere abo baganira neza, ku rundi ruhande hariho abihagira bakarondera byangombwa byose bishoboka kugira ngo bashobore kuba boshika mwabiriya bihugu. None rero imvo ni abagabo zituma ingo nyinshi zica zisambuka. Ego ku ruhande rw'abagabo, kubera yuko abagore bageze hariya baba bagiye baganiriye byinshi n'abagabo babo bazoshikako, abo baraheza bakarungika amahera bakoreye ku makonte yugurujwe n'umuryango canke n'abagabo, ariko afiswe ko uburenganzira n'abagabo bwo gutora ko amahera. Reka rero isura y'umugabo wa nyawo iboneke igihe arose amahera. Woba utari usanzwe waramenyereye kubona umiliyoni kuri konte, miliyoni 10, miliyoni 50, urabonye imiliyoni 100 kuri konte, noneho uravuze ati wa ndabaye umuntu wo mushinga ntahe. Noneho urajye kuraba aba egise bawe aba ahantu hazimbye ndetse ibintu byose utwigeze ukora igihe wari ubiburijijwe n'amahera, noneho urarose amahera utangiye kubikora. Nibuke kabiri ugiye
mu buraya ntibuke kabiri, uzanye umugore wa kabiri ntibuke kabiri, urakoze amahano yose ashoboka kubera yuko amahera yagukontroye ndetse ibigumbagumba vyawe vyanka yuko ubikontorora, urugo rurasambutse ku ruhande rw'umugabo. Ikigira kabiri ku ruhande rw'umugore, ego kubera yuko umugore atamenyereye kuronka amahera menshi, arageze nka biriya bihugu arabonye imiliyoni 10, 20, 50, imiliyoni 100 kuri konte, biramunaniye kuba yo kontorora ubwenge bwiwe, atangiye kwiyumvamwo yuko akomeye afise amahera, akavuga ati nari narihenze, umugabo wanje ntakiri kuri shata, ntakiri ara mode, niwo mwanya wo guhindura ubuzima ku mpande zose, uko mbayeho kugeza no mu kibano. Agatangira kuvugana n'aba egise biwe, agatangira kuvugana n'abantu batandukanye, abo bakamwinjizamwo ibindi byiyumviro kugeza yaho ashobora kuba yo kwahukana ndetse akawukanira mwibanga, kugeza yaho igihe runaka agarutse mu gihugu adashobora kuba yobana n'umugabo. None rero nizahe ngaruka zizana ibyo byose? Kubera yuko abo bombi birengagije isano bafitanye hagati yabo ndetse n'imiryango yabo, bakifuza kuba bosambura kubera yuko batwawe n'ibigumbagumba byo kubona amahera runaka batigeze kuba bobona, abo bagasambura urugo rwabo ndetse bagaca n'umugozi waruhujije umuryango uyu hamwe n'uriya, bakirengagiza ko itunga bafise nyamuneka rikuru ari abana bakaba bagiye kubaho nabi. Ariko kandi umuvyeyi yaraye amajoro arondera kugira ngo abana biwe bashobore kuba bobaho bishimye, kubera yuko wirengagije ko ico uha umwana nk'ubutunzi buhambaye buruta ubundi n'indero, kubera yuko nutamuha indero nziza ayo mahera ukayarondera ndetse ukazoyamura, uzomenye neza yuko atazoshobora kuyagera kubera yuko nta fondation wigeze umuha. Nimwemvestishije mu bana banyu ngo mubashe kwishure, kubera yuko amahera yarabonetse aba ikibazo ndetse aba umuzi mukuru wo kujyana no gusambura no gutandukana, gukora amadivorce n'ibindi by'umuryango bari basanzwe barimo. Babyeyi namwe abantu bose mwimirije kurushinga ariko mwagiye kurondera amahera mu bihugu bitandukanye, mwibuke yuko nimba winjije imiliyoni 100 uzomenye yuko umuryango ukomokamwo uzojya imiliyoni 80, 20 zishobora kuba arizo ziwawe, kubera yuko amahera uko uyaca uyashira mu muryango. Nyamuneka nimwemvestise mu muryango kugira ngo umuryango ubeho wishimye, abana babeho bishimye. Mugabo usigaye mu gihugu n'ibigumbagumba byo kuronka amahera menshi utigeze uronka, nawe mugore nutwagwe n'ibigumbagumba. Rero kugira ngo wirinde ako kaga kose niki wokora? Ikintu cya mbere nuko wo kwihutira kurondera umukoca yize ibijanye n'iterambere rusange ndetse n'ubumuntu no gutegura imigambi, kugira ngo ashobore kuba yo gufasha uburyo ushobora kuba wo kwitwara igihe urose amahera menshi ndetse n'imigambi woshobora kuba wokora akayigufashamo, kubera yuko uwo aba ari kure cyane y'umuryango wawe. Uwo niwe ashobora kuba yo gufasha kurusha wewe kwifasha, kubera yuko ubusanzwe uri muri iyo challenge. Ubugira kabiri ni kutatwagwa n'amaronko, kubera yuko isura iboneka igihe umusize imbere y'amahera. Nutwagwe n'amahera, nureke ngo amahera gukontorore, ahubwo bari wewe ukontorora amahera. Ivyo bizotuma utegura imigambi yawe neza, ivyo bizotuma ukominikana n'uwo mubakanye. Ariko kandi wirinde guha amahera menshi ashoboka utayateguriye umugambi
kuwo mwubakanye uko mwoba mwari muhuza kose, uko wavuye mu gihugu kose muhuza, rondera uwo mu muryango w'iwanyu afashe umugabo wawe kuba yoshira mu ngiro imigambi muriko murategura, kandi niwirinde gusohora amahera menshi ngurunde ku mugabo wawe igihe utazi neza yuko umugambi uriko urashigwa mu ngiro. Amahera yo kumufasha, amahera yo kwifasha no kwinezeza no kunezereza abana muriko muraronderera uzoyamuhe, mugabo uzokwirinde kurekura amahera menshi ashoboka kuwo mwubakanye mu gihe mutariko murakora. Kandi niwirinde kuvugana n'aba egise mwoba mwarigeze kuvugana, kubera yuko iyo uriko uravugana nabo hamande yuko baguhindura ivyiyumviro bakujana no mu zindi ngeso, aho habonetse abamama n'abakobwa bagiye mu bihugu vyakure berekana amashusho yabo bambaye ubusa, berekana yuko bahemukiwe n'abagabo babo, berekana yuko bahemukiwe n'abandi bantu bari batangiye ikintu bitwa urukundo. Ivyo bigatuma ingo zisambuka ku bwishi, kubera yuko nzi byinshi muri byo, ndetse nagiye ndakocinga n'abamama batandukanye muri ivyo bihugu. Ari nayo mpamvu ndiko ndakubwira ukuri, niwashaka ukurikize izi mpanuro, hanyuma mu nyuma uzombarira ko ivyo nariko ndavuga ari ukuri. Ndazi neza umugore bari bubakanye n'umugabo wiwe imyaka myinshi, ariko ubwo bararondeye uburyo bwo mushitsa mwabiri ya bihugu mu kiringo c'umwaka n'inusu vyonyene. Umugabo yaragiye mu bandi bagore, yarateye inda, ndetse yarazanye umugore. Biratunuza cyane, ubu undi mugore arara amajoro kugira ngo arondere ubuzima, ariko kandi umugore aza gufata ingingo yuko atazongera kubakana ukundi n'uwo mugabo. Rero muri komanteri tubarire, niki gituma abubakanye batongera kubakana inyuma yo gutandukana ikiringo runaka, umwe akagenda kuza kurondera amahera mu gihugu iki na kiriya, ku mpande zose bamaze kubona amahera akabahenda, bigatuma bashobora kuba bosambura. Kandi hari hageze umwanya wo kubaka urugo, kurera abana, ndetse n'icerekezo cy'ubuzima cyari gitangiye gufata umurongo. Goba uri mushasha uguye kuri iyi channel, ntukekeranye no gukora commentaire, ntukekeranye no gukora sabone, ntukekeranye no gukora like kugira ngo mbone ko video yagushikiye analyze ikaba ari y'ukuri. Ntukekeranye no gutanga igitekerezo cyawe muri commentaire. Ndabashimire, ndabakengurukire nkuko bimenyerewe kuri micro Elise Venal, nale ni à gauche ni à droite, aro lentement jusqu'au rendement. Merci beaucoup.